Kaze kandi bakunzi ba Pam Channel TV mu kindi kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko dukunze kubivuga ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Uno munsi n'undi munsi ikindi kiganiro subiye kandi guhura n'undi mutumire twese tuzi ku mbuga ariko uno munsi turaza kuronka akaryo ko kumumenya ukundi tutari tumumenyereye. Nawe se ubundi ni Nelly Nat, turaryohewe cyane kuba tumwakiriye uno munsi muri Smart Mind. Nizera ko nawe ariko bimeze, tunamushimira kuba yashoboye kuduha akanya akaza mu kiganiro cyacu Smart Mind. Mwaramutse Brian. Ndamutse n'abakunzi ba Pam Channel TV, ndabaramutsa aho muri hose. Ego, akoze kunyakira. Ego, urakoze namwe kutwemerera mu kitaba ubutumire bwacu mukaza kugira mutuyage. Ni ikintu nagumye nifuza cyane gose, cyane. Merci beaucoup. Imana yabikoze. Cyane gose. Mwamubonye bakunzi ba Pam Channel TV ni Nelly Nat. Twese tumuzi nka Nelly Nat, ariko abantu benshi turakunze kwibaza ati izina ryiwe ni ry'ukuri niri. Hari abashobora kwibaza ati uno munsi tushaka kumenya Nelly Nat. Mbe Nelly Nat turizi nka brand kuri social media, abantu bose barakunda kubivuga, baramuzi ku bikorwa bye bitandukanye, ariko umuntu atari inshuti yawe ariko akuzi nka Nelly Nat, wo mubwira kuri nde, witwa nde, uvukahe? Bon, nitwa Nelly Nadia Hakizimana. Hama ndafise papa wanje, ndafise mama wanje, nkaba ndi umwana agira gatatu mu bana 8. Urako turi benshi. N'ubundi bana yaduhezagije, umwe w'umukobwa, cha tuba 9. Hama nkaba novuga yuko origine zacu ni ntara ya Gitega, papa, mama, basogokuru banyokuru ni Gitega. Hama jewe nanje cyane nitwa ko ndi umunyarutana ngira navyonzi, ariko ngumwana ngo ahavuka naho abavyeyi biwe bava, ariko twese turi umurundi kazi ne bazaye kuri umurundi, intara yose ni yiwawe uburi umurundi. Ego, nakuriye muri Sosumo mu ntara ya Rutana, commune Bukemba, colline Gihofi. Rero kora papa yacaronka akazi kuja gukora muri société secrète du Moso Sosumo. Rero rumva twace tukurira hariya nye turi mu Rutana. Et après ndiga primaire mu Rutana nyene mu Gihofi, école primaire de Gihofi, kuva 7e gushika meze n'ubu ndi Bujumbura mu Gihosha niho misanzwe hankujije. Ego, voilà, uyo ni Nelly Nat, Nelly Nadia Hakizimana. Ego. Uno munsi je nka Brandin ndashobora kuba ndakuzi nko kumenya mubiciye kuri Rema FM, niyo mwatanguriye ngo kumenyesha makuru, benshi barabamenya. Mu nyuma uno munsi abantu benshi babazi nk'umu influenceuse, haba kuri Twitter, Facebook, Instagram, muramenyekanye uko onye. Ariko abantu baravuga ati mbe Nelly Nat bijya tubona hajya kuri zijya mbuga ni bijya gusa cyangwa hari ibindi Nelly Nat akora? Ndakunda kubwira abantu yuko je mu bisanzwe ngizwe babiri. Harimo Nelly Nadia Hakizimana muri kumwe bunyene muri Smart Mind, hakabaho na Nelly Nat ukumbuka ngurukana umenye. Jewe uko nkurikirana ku ma réseaux sociaux biratandukanye nuko duhuye ushobora kumbona, kuko hariyo nk'abantu bashavuga ati burya ni wewe, ntitwibaza ko ari wewe. Nico gituma rero mvuga ati n'abantu babiri batandukanye, ari nayo mpamvu jewe navuze ati kwera ndabantu babiri, ifoko uyu Nelly Nadia Hakizimana arondera ikintu akora. Ego, bivanye n'isi turimwo, nashatse yuko ziga réseaux sociaux igya brand fise shobora kwikoramwo ikintu kamera. Kumva igya brand ikaguma ari réseaux sociaux, mugabo fise n'indi business. Mvuga ati jewe ndi umu entrepreneur, ibiki ndiko ndagira ibi bigaca vyakompanya, mugabo ari Nelly Nadia Hakizimana bikora. Murakoze cyane. Aho rero jewe nshaka rero kuyaga na Nelly Nadia Hakizimana. Ego. Yes. Kaze rero bakunze Pam Channel TV tuyage na Nelly Nadia Hakizimana. Ego. Azwi nka Nelly Nat. Ego. Alors Nelly Nadia uno munsi
icyatumye niyumvira kubarondera ngo tuyage ni kubijyanye no ku mugambi wanyu peut-être abantu benshi bataramenya ibijyanye no kumenyesha ibibanza bitandukanye by'iratiro biri mu gihugu mbere nibaza ko ari igikorwa mugejeje kure. Uyo mugambi kwanza nyawo wawuronse gute wakujemo gute nizihe mpamvu nyamukuru zatumye Nelly Nadia Hakizimana yumvira gushiraho umugambi wiwe ujeje kushira habona ibibanza by'iratiro bitandukanye dufise hano mu gihugu? Nibaza yuko urashobora kuvyuka no musi ukiyumvira gukora iki kikanka ukaguma uronderera hakabaho aho ushika ukavuga ati iki simvamo antukamana mpezagirira muri iki. Je ndibuka yuko après kumenyesha amakuru kuri Kheba naragiye muri entrepreneuria ya restaurant. Ndaca muri restaurant biranka ndahomba abantu barantwenga ndikijuje. Ubwo narababaye kameme narababaye et après guhomba candagenda muri événementiel. Umva naguma shakisha événementiel ndacréer entreprise ndayita Nelly Nadia Events ndagira imana ndaja muri Flambeau de la Paix 2020 Gitega soirée culturelle ya fermeture ya Flambeau biragendeka neza n'utundi tuntu dutandukanye n'intara twasha tuguma dukorana. Après ça murumva covid ikirinjira tusha turugara urabizi ibintu by'ibiteramo ariko rero ndavuga ati qu'est-ce qui se passe candagira imana kubera ibi vya réseaux sociaux no kuri sisha kubigaye parce que hariyo des fois bifasha kuronka uburyo nifashamwo mu gutangura ayo ma projet yanje kandi ndabishima imana ngeze neza. Narahuye n'abarundi batandukanye baba mu bihugu bitandukanye kuko kiyegeje ca covid ni habarundi benshi bari muri ntuze muri confinement rero aho benshi baza bararaba ama réseaux sociaux nanje ico gihe naratangiye rero ku ma YouTube bampa ibiganiro vyinshi ndamenywa rero n'abarundi benshi bamwe baranyandikira Instagram abandi turamenyana. Abo rero twamenyanye bo muri Canada rero n'umama mwahaye ikiganiro Madame Jo niwe mukoce wanje aciratangura kunkocinga nawe mugabo niburimye n'isuka ya kijambere ego acarankocinga arambwira ati wewe urafise communication muri wewe ariko iyo communication nashaka ndakugide ukuntu ushobora kugirira promotion igihugu kuko aba diaspora tubukurikirana turi benshi turashaka kumenya igihugu kigeze he bariko bakora ibiki kuko twebwe iyo turonse abantu nkamwebwe mukurikiranwa n'abantu benshi mugatubwira ati igihugu kimeze neza turatekana ariko tubwiye kimeze nabi duca tubifata uko nyene atari iki kintu mbona urashobora kugipromotinga ukivuga neza ukerekana ivyiza vyacu ati reka rero dutangura akazi turatangura depuis 2020 2020 aguma coachinga mwana ari namwankiye ubwa mbere kuko hariho ibintu iyo turi kuri ayo marezo sociaux tubona kumenga ndabaye umustar jewe ndakaze uravyumva mugabo umaze kuraba ati eske none ubwo bustare ndonse yo celebrité ndonse iri kwifashiki eske après 5 ans nzobangeze kuko John dumwigeme nivyo hariho benshi baba bashaka kurongorwa mugabo je ndibuka ko kuva kera nama mvuga ati je shaka kuzoba mu business woman nkora ivyo wanje kuva kera ariko urumva mu ivyo uborewe 6 ntuvyiyumvira ntiwiyumvira future ico gituma benshi usanga hariho bimwe tutakaza ugwaruka turatakara hakiri kare ariko iyo turonse abantu badufata ukuboko bakatwugurura bafise nyene smart mind turagera aho dushiga rero cyo gituma rero ucubona ubu naciye mfata decision naho byangoye gufata decision yari inzira bisanzwe antukana ricaye ndiyumvira kugeza aho nyene nambwira ati ndaguhevye ati urananiye ejo azabona ndamutelefone nambaza kego tuvugana sawa ngo uri serieuse ntangora ikintu cyose uzokenera zo gusupportinga ari déplacement tuzobigira ufise abagenzi benshi ba diaspora wahita tubwira uti ndakeneye $50 ushaka guteranya hama tukagufasha tukakugida neza ushaka kuja ku bibanza vy'iratiro ushaka kugira ama recherche tukagufasha bica bigenda uko urumva Madame Jo waramubwiye ikiri ku mutima mbwa ati je nshaka gukora muri ibi cyane yaranse yambwiye ati byo jewe sindakwemerera shaka ube serieuse
shaka ufata ingingo wewe nyene kuko madame Jo yabona yuko ndafise abantu bankurikirana hanze hamwe nokora ikintu ciza cyo kubrandinga image di pays byo bavyiza kurusha kuko nabarya abantu byo batuma baza mu gihugu kukigendera bakazana n'ibintu gukorera ngahi wacu. Urakoze uti rero ubu ucurabibona uravuga ati birakwiye kandi ni nyinshi yo kugaragaza ishusho ryiza y'igihugu bice bigenda gutucushingishira hamwe cha turavugana turahana ivyiyumviro cha turashingishira hamwe rero mu mwaka weze muri juillet niho naciye ngenda muri apimbwa twe twamaze kubipanga turagenda muri apisha ndagita nature Burundi umva ni ya nature du pays dushaka gupromotinga ego cha barakiyemera nature Burundi safaris tours hama rero bamaze kuvyemera mugabo aho sinicaye ahubwo nashatse gutwara iryo zina nandikisha entreprise ibihari and then ndamubwira ati burya rero jewe naragize recherche shaka kugira formation mu vya tourisme Nairobi kuko navuga ati Nairobi Tanzania barateye imbere hamwe no genda byo bavyiza acavuga ati reka tuvugane n'abandi bacavugana n'abandi nanje ndakoresha uburyo bw'iwanje ndaje Nairobi mu kwezi kw'icenda cavaye muri December Noel yegereje ego hama uriga urumva ibijyanye n'icyo ugomba gukora uno munsi urafise ubumenyi n'ikivyemeza ko bufise kugira urate ushira habona ibibanza vy'iratiro ego candaza rero nje canatanga rero gutegura candandika umugambi ariho twaciye twiyumvira Burundi bwacu bwiza turicara n'uwo dusanzwe dukorana icegera canje Delphine turicara turashira ivyiyumviro hamwe turavuga tuti turawudevelopa turavuga ati reka tugire n'aga concept note dushobora guha umuntu akaba très intéressé kugira abona ati wow ari nayo mpamvu rero twashe dutegura kugira lancement officiel turatwara umugambi mu banki atandukanye hama BHB nkuko ari banki y'inyubako icirabikunda cyane iravuga ati natwe duhari kugira twerekane ishusho giza ry'igihugu duhindure duha abantu ingurane bubake ati turiyumvira yuko dushobora gukorana nawe bica bigenda uko ari nawe rero abantu bace babona ku ma réseaux sociaux lancement officiel y'ibikorwa vyacu nyezina and then rero turakomeza no murashinze rero umugambi muraronse n'ababize nk'ibanki nk'iyo ijeje by'inyubako mu gihugu banki nkuru BHB muratangiye gukora mbe muca mutangurira ibikorwa byanyu hehe nizihe ni uwuhe mugambi mwahereye ko uno munsi muriko Bon, twatangiye umugambi wita visite culturelle aho twagiye turanimerota turavuga ati tuzotanga ibyatsi kirundi tuzotanga isongo impeke bazogira igicaniro imvyino inanga hama turabitegura tubiteguye hacaba equipe y'aba diaspora bavuga bati no iyi evenement ntidushaka abandi bantu no kuri kimana bazamwe ahubwo mwitubikire twebwe en groupe mu bidutegurire kandi n'ikintu twapublie cyane abantu benshi kuko ni innovation ko jewe ikintu cyose mbashaka gukora mbashaka nkore ikintu abantu benshi baba batarakora abari jewe ndagicrea ari nayo mpamvu abantu benshi barambajije ati hariho ayandi ma agence ya tourisme eske wewe ntubona yuko uje gukora vya bintu yavuze ati oya twe turafise vision dushaka gushikako n'abandi barafise aho bashaka gushika rero twebwe umugambi wa mbere twashe twiyumvira wari uwo and then turiyumvira kandi ko twoshobora kuko jewe nyene sinoshobora ego ndafise aho nshobora gushikana ubutumwa nshobora kuvuga igihugu canje neza muri ya promotion ya tourisme twihaye muri wa mugambi wacu Burundi bwacu bwiza ariko twebwe turavuga ati turashobora dushaka gucrea dushaka gukora guprojecta documentaire iyo documentaire ariyo kandi guma yitwa ryazina Burundi bwacu bwiza ku buryo chaque province tugenda tukadécouvrir culture zaho kuko dufise ama culture menshi dufise uko tubayeho ni nkuko hari abantu batajya amateke
ukagenda ati imbo bimeze uko mu kirimiro bimeze uko mugamba bimeze uko umugambi niwo rero twebwe turiko turakora kandi umugambi mwiza cyane ushigikiwe tourisme n'ubutunzi bukomeye cyane uvyitwayemo neza tutagize amaronko nko gwaruka tubona amafaranga cyangwa amafinancement menshi tuboregwa kubera amafaranga tourisme ni ikintu ciza cyane kandi ni ikintu novuga yuko ibihugu vyinshi bitunze bitungishijwe n'ibintu n'igisata cy'ingenzi ego nivyo rero twaciye tuba turakora nuko ndumva ko ari umugambi mwiza cyane uno munsi muri kumukorera mu ntara yawe pour le moment twatanguranye n'intara ya Gitega tuvuze akaranga nibaza ko intara ya Gitega irimwo niyo habanza patrimoine du pays ego nefise zigira ngoma mva tuzatiye kastabure mu ntara ya Gitega naho hatworoheye cyane gutangurira uwo mugambi wacu aruhande w'iyo mugambi wanyu wo kurata igihugu no guhamagarira aba diaspora kuza mu Burundi hari ikigo hano mu gihugu twagiye tubona naco nyene cabizeye paeje umugambi w'igihugu wo gushikira imigambi y'ugwaruka aho hariho amapartenariat mugomba mutangure gukorana mbe paeje nayo twaratanguye on est des bénéficiaires voilà urashobora kutubwira naho ivyo bihagaze gute Neri Nadia na paeje byaje gute ni gute wiyumviriye gushiraho umugambi muri paeje en fait jewe n'ukuri k'Imana barambabarira kuko ubwa mbere nabona nko kumenga ivyo ukunda ariko umugambi wanje jeje nyine navuze ati bon peut-être que ni mwiza mugabo hacaraba umuntu ambwira ati erega Neri muri abajeune murakeneye des accompagnements murakeneye des financements kwicara munarindira ingenzi hari igihe ingenzi zitaboneka hari igihe ziboneka il faut créer il faut ko mwagura mukaja muri mbwa mukaguma muri ya circuit nyene ya tourisme ati twara umugambi wa muri paeje ndavuga ati je muri paeje rero kandi rero wanashima je nagiye kwa prayinga muri paeje basigaje imisi 2 bugare le 4 et le 5 le 5 avril niho barigize clôture yo kwakira amadosi mugabo je na prayinzero na chena prayinga le 4 na le 5 le 5 niho na finalize ndaheza ndatanga Burundi bwacu bwiza wa mugambi nyene ivyo twifuza gukora ku gihugu ivyo twifuza ko paeje yodufasha shaka rero aho onye no munsi paeje iravugwa cyane abantu ugwaruka rwose ubu no munsi mu Burundi nta numwe atazi cyari cyo paeje ariko hari abantu bakivuga ati je paeje oya sino ijamwo ivyayo sindabibona neza umengo nibarizera ko vy'ukuri paeje ifasha ugwaruka wowe c'est ton expérience wabonye muri yo accompagnement waronse na paeje wasanze bimeze gute bon ni ibintu vyiza cyane kuko nka Josenzi kugira plan d'affaires ariko plan d'affaires ubu ndashaka kuyigira ijya misi 10 bagutuma ko abari formation bakara umugambi wawe bagutuma ko babanza kugutuma ko pendant 10 jours ego baragutuma ko ava bakubwira document utegeza kurondera hama bakaraba kudaheraniye obeyere bakaraba ko peut-être que ufise compte muri banki mugabo naho udafise compte nabonye hariho n'abandi mu nyuma bari bafise umugambi batagira n'amanife batari enregistré à l'API barabemerera bakakira umugambi hama mu nyuma ugaca utangura rizo procedure wavuyeyo urumva ko baratworohereza rero jewe mu bisanzwe uryo mugambi wanje warabaye accepté umaze kuba accepté ndagenda barantuma ko barantelefona ndagenda kuko barakurikira Gmail ndagenda ngiye tumarayo 10 jours bariko baraduforoma baba barafise abaformateur biwabo baraduforma kandi badushira mu service atandukanye kuko uwivyuma ubaza canke ubusudira ntibashaka kumushira hamwe n'utanga ama service ko nka jewe nagiye muri categorie y'abatanga ama service rero turabaforme bon kuri byagenze neza ubu ndashaka kugira plan d'affaires ubu ndashaka kumenya ati ku kwezi ndashaka kwinjizaya ku kwezi ndashobora kubona ko nohomba mugabo ndashobora kwivyura simpombe ubu ndabibona ndashaka kuvuga ati ku mwaka nzokwinjizaya mu mezi angahe nzokwinjizaya umva nk'ivyo ni ibintu jewe ntarenze
umva tuhungukira byinshi cyane barakugurura no mu mutwe ukabona herma yuko un vrai entrepreneur ategerezwa kuba azi ibi nibi kandi un vrai entrepreneur nkuko babitubwiye ntaryama aruhuka umwanya mutoya cyane kandi baratwigishije yuko un vrai entrepreneur kirazira yuko abakozi bakorana ataworohereza mu kazi ategerezwa gutahura yuko nabone n'abantu nkawe ukabahemba hataragera habura nk'iminsi yo guhembwa ukamenya ati umwaka uraheze reka ndabaha amaprime ndabagirire umunsi mukuru wa Noel wa bonane rentrée scolaire reka ndabe quelque chose à faire umva nk'ivyo nivyo batwigisha hama ikindi naco paje benshi bazi ngo n'amanyanga akorwa kugira ushikeyo wewe uri umujene urashobora kwiyumvira bivanye n'ukuntu wicarana n'abantu bakakwinfluensa mentalite dufise ariko ntituzi gukomunika tubaze tuti mbega bikorwa gute bigenda gute muri page nta n'umuntu yakira n'amafaranga bigira ngo jewe ngo ndose ngo 50 millions 10 millions ngo ndosha ndaguha ko ngo 10% nibibaho ofete n'umugambi wawe baraba umugambi wawe bakaraba innovation bakaraba ati uyu mugambi wiwe uje gukura abashomeri kwibarabara kwirigara uje guha akazi abandi ba jeune umva ivyo nivyo baraba cyane ati azokwinjiza kandi azoterera mu iterambere ry'igihugu. Yes, urumva neza ko ari muri wa mugambi nyene umujene wese ariko arakurikirana kino kiganiro nibaza ko uno munsi nimba ufise smart mind urumva neza ko ino témoignage ya Nelinat irerekana neza ko aho uri hose ushobora gutera imbere iyo ukuye amaboko mu muzu we yarabonye icyo Imana yamuhaye icyo Imana yashize muri we aragiserura watubwiye ko wagize parcours ndende imbere yuko witora muri ko kwirondera nyene nizihe ntambamye wagiye urahura nazo gushikaho ugera aho witora uno munsi ube Nelinat tuzi cyangwa ube Nelinat ya Hakizimana uwo tubona bwa mbere na mbere hariho nk'abantu bashobora kuza nko muri business yawe kugira bayice iyo ni intambamye indi ntambamye no kubura abantu mu mugendana abo bantu mugendana kugira bakugurure mu mutwe bakwereka ati va muri ibi gira ibi ariko ugaca usanga uri muri monde y'abantu baguma bakubuza kuja mu bintu bashobora gukora mugabo nagira ndakubwira intambamye ya mbere abigeme turonka abagabo baratugora abagabo benshi bama bazimije impano nyinshi tala nyinshi z'abigeme kuko atuzaniye ayo mafaranga nkumva ko nzogira mariage ya 10 millions bari ndahagaritse afite nivyo bisanzwe izo nizo ntambamye izindi ntambamye ni ya generation wa muri kumwe ugacubona yuko wewe peut-être ashaka kuba afite imodoka ntuzaho yayikuye ashaka kuba apanze appartement nziza ntuzi ahakura amahera afata des voyages ntuzahakura amahera nawe ugaca ushaka kugira kubibamo ofite iyo ntambamye ni nini ya cyane gose ituma ugwaruka tuzimira ariko nukuri jiwe nagenda ndavuga mana yo mwaramutse Maria utuyinema igikombe kindengane umvane ugasenga uramusi cyo gikombe cyarakurengana nukuri cyarandenga ari nabantuka desirkewi hari nabagutuka wibaze nk'umuntu nk'abantu baje gutuka wasaziye muhira rumva umaze gushikana 30 haje 30 ndayifise ugazomba ngo wasaziye muhira dukeneye umugabo yajya ntazorongorwa urumva nk'ivyo ni ibintu bituma bishobora kuguca intege muri carrière yawe y'ivyo uri kurakora ukumva ko kumenga sindi marié reka basingire mariage umva zanambami z'abantu tuba turi kumwe muri société yacu ivyo waciyemo ni byinshi kandi aho ugeze uno munsi ni hanini naho ubona umengo haracari hato ngira ni kubera ushaka gushika kure cyane ariko reka ndenda gutera intege aho ugeze si hato hama akabazo kaza kumera nk'akagana ku musozo nibaza ko abantu benshi muri iki kiganiro barindiriye ko ndakubaza ni ujya Nelinat tubona kuri mbukumbuga kenshi agira caractère z'umuntu akarira abandi ni kubera iki bon en fait
niyo monde abantu bamenyeyemo abantu bamenyeyemo yuko nkarira abantu ariko je sinzi ko nkarira abantu hariho n'abambwira ngo mvuga imvugo zirenze ngo mvuga imvugo mbe bazitaguze atari mbabarira amatwi voilà atari mbabarira amatwi ariko je pense que c'est parce que iyo tuba dufise ibintu dukora tukaca dufita n'abantu batwaprecia bakadushusha turashuha ariko mugabo attention n'ibishobora kumperamo kuko iya defo haba ari nk'abantu bashaka kukwicira carrière muga nka jewe naramaze kwisekiriza ko umuntu yumvise ngo Neri Nate yamaze gutanga itangazo yuko wamutanguye uwo muntu aca agira break aca hagarika cyane tuvuge nk'akarorero nk'abantu mushaka kumva rero nk'abantu Pam Channel TV rashaka kuba ifise abansi nta muntu abura abansi bavyumva nkumva nk'umuntu ambwiye ati bugira urazi ko Pam Channel TV bariko baravuga ukuntu kwa ati umviriza uramubwira uti bajya abantu na partenaire ba company yanje ugahirahira jewe vraiment ico district cyane nibaza ko ni nayo intumbero nyamukuru nashaka uno munsi je nka brandi gushikako nibaza ko ari na benshi bari bavyifuza kubona Neri Nate tubonye uno munsi muri Smart Mind. Neri Nate atuje ashikiriza ivyumviro ukumva ko ari umwigeme agomba guteza imbere igihugu nukuri jewe jenyene ndatangaye nibaza ko ari n'abandi barakubwiye wicaranye na Neri Nate Hakizimana no munsi wicaranye na Neri Nate Hakizimana by'ukuri kandi ndamumenye nibaza ko ari umuntu mwiza nkuko ndakubonye kandi yifuriza neza ndagutera intege kuri iyo nzira ariko nkuko dukunze kugira umugenzo mwiza muri Pam Channel nakubajije ibibazo byinshi jewe nashaka kumenya nka Neri Nate abakunzi ba Pam Channel abakunzi ba Smart Mind bashaka peut-être kumenya ariko turizeye ko nawewe nka Neri Nate Hakizimana urafise ubutumwa buri joro ugumana uvuga ati impani cyoma abarundi inshuti bagenzi banje canke inshuti zanje bakamera bagashika kuri iki kintu canke ugwaruka rugenzanje rukamera ukunye mbe iyo ndoto nimbihari ni igiki kintu kiri mu mutima wa Neri Nate Hakizimana kidudubiza wifuriza urundi gwaruka canke abarundi bose muri rusange bon nibaza yuko umurundi wese icari icazobejo ninginga fata kandi igihugu ntigitezwe imbere n'umunyamahanga igihugu gitezwe imbere na mweneco igihugu ni wewe ico nzi cose nuko twebwe ugwaruka canke umurundi wese afise devoir yo guteza imbere igihugu ciwe vuze guteza imbere haravuga ati ivyo ni vyiwe ariko ni vyacu twese biraturaba ugwaruka haguruka dukore hariho opportunité nyinshi cyane ugwaruka dufise abigeme antuka turashigikiwe ubu ntawo kwidoga hari ama ONG menshi yo gushigikira imigambi y'abigeme nukuri umwigeme ntiwibaza uti jewe nirukire mariage canke nirukire imodoka bamponga imodoka nirukire gusa neza nirukire gusohoka ahantu hasa neza ugwaruka abigeme tuvuri ibice birenga 60% turi benshi cyane ngaha mu Burundi bwacu turasumba abagabo ivyo bice 60% birashobora guterera mu iterambere ry'igihugu tukacubaka yaba muri tourisme yaba muri restauration yaba muri novuga ati divertissement yaba novuga yuko kubaza muga créer izindi entreprise mu burimyi mukorora ivyo bice 60% ntibitujane bigendera ubusa duhaguruke dukore
yes urakoze cyane ni ubutumwa bwiza cyane nibaza ko n'uzoraba kino kiganiro nyuma y'imyaka 50 umwigeme umurundi wari wese aza kumva ko ari mu butumwa bwa motivation ati birashoboka reka dukomeze tumutera intege murakoze cyane kandi Pam Channel TV foko ikiganiro nk'iki tuzokigira muri mini park Gitega cyane gose yego murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel TV tubanye iminota mike ariko yingira kimazi cyane nibaza ko iza kugira iciro mariye mwese mwashobora gukurikirana kino kiganiro haba muri mu Burundi cyangwa muri hakurya y'amazi gumana na Pam Channel TV dusubire duhure mu ndwiza mu kino kiganiro aho nzoba nabazaniye uwundi mutumire afise smart mind ashaka guteza imbere igihugu nawe nyene ubwiwe bandanye mukurikirana ibiganiro bya Pam Channel TV mukomeze mugubwa neza aho muri hose ciao